Niteka rumunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi. N'amakuru tuzagugaruka kuri byinshi bitandukanye gusa cyane tukaza kugaruka ku biriko biravugwa mu gisata cy'umutekano. Ndawaye kaze rero wewe udukurikirana werereye hirya no hino hatandukanye mu gihugu cy'u Burundi, abari mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, buraruko n'uburengero, abari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi, abadukurikirana baherereye mu karere ka Afrika y'ibyaga binini ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Turaza kugaruka cyane kwifatwa rya komanda Kosani Kabura kuri ubu ari mu minwe y'igipolisi ca Tanzania. Uyu kandi tukaza kumugaruka kuko yahoze ari umukuru w'umuhari Paripeutu FNL imbere yo gutembagazwa na Agathon mu mwaka w'2001. Mu ndwi yahera ikinyamakuru Mwananchi cyo muri Tanzania cyatangaje ko komanda Kosani Kabura yahagaritswe n'igipolisi ca Tanzania yagirizwa ivyaha bitandatu bikomeye cyane tuza kugaruka ko. Muri ivyo vyaha rero hakaba harimo ko yaronse ubwene igihugu bwa Tanzania mu nzira ya magendo, kandi bikaba bitegekanijwe ko nubundi aza kwitaba ubutungane. Mu nkuru irambuye turaza kubasangiza inkuru yakurikiranye yumwe mu bakurikiranye aya makuru avuga kuri Kosani Kabura, akanibaza ko iperereza ry'u Burundi ritoba rifise uruhara mu bibazo Kosani Kabura arimo, nari ryafashwe mu gihe umukuru w'iperereza ry'u Burundi General Major Ildefonse Habarurema yari muri ico gihugu ca Tanzania. Vyose ntuze gucikanwa. Ndawe kaze rero muri ano makuru aho uherereye hose, mwibutsa gufyonda sabone canke subscribe niba utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa nayo dushikiriza. Ndawe kaze muri ano makuru. Uyu komanda Kosani Kabura yahoze ari umukuru w'umuhari Paripeutu FNL imbere yo gutembagazwa na Agathon mu mwaka w'2001. Kuva ubwo Kosani Kabura ntiyasubiriye kuvugwa cyane. Mu mwaka w'2019 Kosani Kabura yaratanze amakuru aho yahamagarira abahutu kugwana bakikura ko CNDD-FDD mu vyo yise inkingi ya gatanu. Mu ndwi yahera rero nibwo ikinyamakuru Mwananchi cyo muri Tanzania cyatangaje ko Kosani Kabura yahagaritswe n'igipolisi ca Tanzania. Uwahoze ari umukuru w'abagwanyi ba Paripeutu FNL yarahagaritswe n'igipolisi ca Tanzania mu gihe yari amaze igihe kirekire atavuga mu vya politike canke ivya gisirikare, ariko ukugaruka kwe gutera amakenga abatari bake kuko yagezwa ivya bitandatu harimo kuba muri Tanzania ata burenganzira bifitiye, akongera agakoresha impapuro za magendo z'ubwene gihugu bwa Tanzania n'iz'amatora. Ese uyu yafashwe ryari kubera iki? Kwigenekerezo ya 27 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka w'2024 Kosani Kabura afise imyaka 65 yarashikirijwe imbere ya senere y'intango ya Kisutu i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Nkuko vyashikirijwe n'ikinyamakuru cyo muri Tanzania Mwananchi, Kabura Kosani yagirizwa ivyaha bitandatu. Yagirizwa ko yakoresheje impapuro za magendo kugira ronke ubwene igihugu bwa Tanzania mu mazina ya Sharire Ngandu, hamwe nuko aba muri ico gihugu mu buryo butemewe kuva kera cyane. Umushikiriza manza yamenyesheje ko Kabura Kosani atoshobora kurekurwa vy'agateganyo nk'uko amategeko ya Tanzania kubijanye no gukoresha amafaranga y'amanyanga abivuga. Yagirizwa kandi kuba yaraguze itongo ringana n'amagitari 100 ry'agaciro k'amafaranga angana n'imiliyoni 8 z'amashiringi mu kibanza ca Kibesa muri komine ya Mkuranga, kandi aziko aba muri Tanzania ataruhusha afise. Umucamanza yakiriye dosiye yaciye yunguruza umunsi nyuma iyo dosiye gushika kuwa mbere w'indwi igenekerezo y'icenda Nyakanga uyu mwaka w'2024, ariko kuva itarike ifatirwa ko gushika uyu munsi Kabura yagomijwe mu ibohero. Muti rero ifatwa ryiwe ryo ryaravuye ku vya politike. Ifatwa rya Kosani Kabura ryabaye mu gihe umukuru w'igendereza ryo mu Burundi General Major Ildefonse Habarurema yari ari Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Hari benshi rero bibaza ko ari ibintu biteye amakenga, bakika ko leta y'u Burundi ishobora kuba yaragize uruhara mu kugerageza gupfungisha uwo boshobora kubona ko ari umwansi wabo.
Inyuma yo gukurwa ku butegetsi bwa FNL na Agathon Rwasa mu mwaka w'ibihumbi 2001, Kabura Kosani naho yaciye hagarika kuvugwa cyane muri politike nk'uko bamwe babivuga, yagumanye ubucuti n'imigenderanire ikomeye hamwe n'abahoze ari abagwanyi ba Paripeutu FNL. Bishobora gusobanura igituma CNDD-FDD to kwirengagiza ibijanye n'ico kibazo ciwe nk'uko bitangazwa. Ibi rero bikaba ari navyo bituma benshi baza nimba ifatwa ry'ibe cyo bari ikibazo ca politike canke ikibazo cy'ubutungane. Biracyagoye kumenya nimba ifatwa rya Kosani Kabura ryoba arijanye gusa n'amakosa yakoze muri Tanzania canke nimba CNDD-FDD bifisemo uruhara. Gusa amateka yo muri Paripeutu FNL hamwe n'imigenderanire afitanye n'abagwanyi ba kera b'uwo mugambwe bituma agoma afise uruhara n'ijambo, kandi ashobora kuba ari ubwo abategetsi b'Ubujumbura baba bagira ko amakinga bigatuma bavyivangamo kugira bamukorere inabi ataragira ico ashitseko. Reka tugaruke gato cyane kuri uyu muhari Paripeutu FNL. Bivuga yuko yatswe na Agathon Rwasa mu mwaka w'ibihumbi 2001. Paripeutu FNL canke umuhari wo guhabuza agateka k'abahutu ni umugambwe wa politike n'abagwanya bavuye ku njyane z'amoko hagati y'abahutu n'abatutsi mu Burundi. Ukaba warashizwe ko muri Ndamukiza umwaka w'igihumbi 1980 na Gahutu Remi muri Tanzania. Kwigenekerezo ya 18 Ruhuhuma umwaka w'igihumbi 1993, haciye hafi imyaka 3 inyuma y'urupfu rwa Remi Gahutu, yashinzwe uwo mugambwe agapfira mu ibohero rya Ukanga i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania n'imyandagaro umwaka w'igihumbi 1990. Wamusubiriye ni Dr. Etienne Karatasi, nawe yafashe ingingo yo kwirukana abagwanyi bakomeye 5 bo muri Paripeutu harimo Agathon Rwasa na Kosani Kabura. Ico gihe Kosani Kabura yari umukuru w'ingabo za Paripeutu arizo zitwa FNL. Uwo murwi bise intagondwa yabakuye abagiriza ko bashaka gusambura uwo muhari, ariko kuri kwabaye nuko bashaka gukura Karatasi. Ivyo rero ntivyabujije ko Kabura Kosani nabo bari muri muco bise inama nkuru y'ingabo za Paripeutu FNL bace bakuraho Karatasi. Nabo bari kumwe mu buyobozi bwa politike babagiriza gukorana n'ubutegetsi bw'abatutsi i Bujumbura. Ikiruta vyose rero iyo nama nkuru y'ingabo yagirije abo barongozi b'umugambwe igisata ca politike kuba bari mu bicishije Gahutu Remi kugira baronke ikibanza ciwe, kandi ko bivye bakongera bagakoresha n'abamafaranga n'ubutunzi bw'uwo mugambwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2001 umugambwe wahuye n'inture kandi n'indyane hagati y'abayobozi bawo, maze muri uwo mwaka nyene Kosani Kabura yaciye akurwa na Agathon Rwasa, akaba yaramwagarije ko agerageza kuganira ibiganiro n'ubutegetsi bw'abatutsi bwa Buyoya ndetse nuko yakoresheje FNL ku nyungu ziwe bwite. Aha rero niho Kabura Kosani yahavuye ava mu vya gisirikare no mu vya politike y'i Burundi yibera muri Tanzania. Bamwe batero no kubera iki Kosani yasubiriye kuvugwa. Inyuma y'imyaka itari mike ari mu gacerere, Kosani Kabura yongeye kumvikana mu mwaka wa 2019 yashikiriza ubutumwa bw'amajwi audio bwashizwe ku mbuga ngurukana bumenyi. Yaravuga cyane ku nyigisho za Remi Gahutu, avuga ko Gahutu yavuze ko abahutu bazogwana hagati yabo, ko iyo ntambwe izoba iya nyuma y'intambara zabo zo kwibohora nk'abahutu. Kabura yaramaganye intwaro ya CNDD-FDD hamwe n'inturekazi zibonekeza hagati y'abahoze ari abagwanyi ba Paripeutu, asa nk'uwiyegereza abiyemeje kuguma ku murongo ukomeye w'idini ry'intambara. Muri ubwo butumwa bwiwe Kosani Kabura yarerekanye ko agwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD hamwe n'abariko bararyanira ubutegetsi bw'imigambwe ikomoka kuri Paripeutu FNL na cyane cyane CNL yahora itwarwa na Agathon Rwasa ico gihe. Ubwo butumwa biboneka cyane ko bushobora kuba bwarateye impungenge ngo ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko yerekana ko ashobora kuba ategura gusubira kuja mu ishamba kugwana. CNDD-FDD nayo ikaba yifuza gutuza uwo wese yoba umwansi wayo. Uyu Kosani Kabura akaba amaze imyaka myinshi muri Tanzania kuva mu myaka y'igihumbi 1970. Yari yigeze afatwa n'inzego zaho kandi
nibo bamuha impapuro n'uburyo bikenewe vyose kugira ngo aje mu biganiro vy'amahoro i Pretoria, i Nairobi, Johannesburg eka n'ahandi ataco yinona. Bamwe bati kubera iki afashwe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024? Ese vyoba bifitaniye isano na politike canke vyoba ari ibindi? Reka twizere ko ataco azoba canke ngo arungikwe mu Burundi nk'uko bitangazwa na Blaise Banikobu ku rubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter. Mu yandi makuru kandi nk'uko biriko biravugwa kuri ubu, i Bujumbura hakozwe umukwabu wo gusaka ibicuruzwa vyataye igihe mu mazu y'idandarizo atandukanye. Ni mu bice bimwe bimwe vy'igisagara ca Bujumbura, neza na neza mu gisagara hagati, aho amazu amwe y'idandarizo haba manini n'amatoya hazindutse abo umukwabu w'abajejwe umutekano wo gusaka barondera ibidandazwa vyataye igihe kuri uyu munsi igenekerezo ya 13 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2024. Nk'uko twavyiganiwe na bamwe mu bari bahejeje gusakwa kw'ibarabara ryitiriwe igihugu c'Ubufaransa, ibicuruzwa vyiganjemwo ivyo mu makopo nka mayonnaise, bleba, amavuta hamwe n'imitobe yo kunywa n'ibindi nivyo vyashoboye kwegeranwa nabo bajejwe umutekano kandi baca bagenda babitwaye. Nk'uko babandanije babitwiganira ngo ibicuruzwa cyane ivyo mu macupa birakunda kumara igihe kirekire bitararonka abaguzi bikaca bita igihe. Aho rero ngo abadandaza benshi baca bemera kubihombesha ku mahera make hakiri kare. Ni mu gihe abajejwe umutekano bariko bakora ico gikorwa nta vyinshi bashimye kuvuga ku bijanye n'ico gikorwa, ariko bakamenyesha ko ari igikorwa gikunze gukorwa kenshi mu ntumbero yo gukingira amagara y'abene gihugu. Mu yandi makuru nanone, igiturire, ibura ry'igitoro n'amafaranga mvamakungu, itangwa ridashemeye ry'amazi n'umuyaga nkuba, urugero rwa internet ruri hasi ngo ni zimwe mu ntambamyi abarundi baba canke bakorera hanze y'igihugu bahuye nazo mu karuhuko k'ici bahoramwo mu Burundi. Kubwabo ngo naho igihugu kirangwa n'amahoro n'umutekano, hari bitifashe neza mu bisata bitandukanye bikwiye gukosorwa. Ivyo bikaba vyaravugiwe mu nama bahuje ku igenekerezo ya 10 ku kwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2024, aho bagarutse cyane ku kibazo cy'ubutungane, aho usanga butaborohereza mu kudindiza imanza baba bafise, gutyo bigatuma basubira mu bihugu babamwo badajeje imanza zabo. Umwe mu bari bitavye iyo nama akavuga ko hari igihe urubanza barutevya kuko babona ko umwanya baba bafise wo kumara mu gihugu aba ari muto. Asaba yuko ishiramwe ry'abarundi baba mu mahanga ryo bafasha mu kubaronsa abashingwamanza baburanira. Hambavu y'ivyo rero ngo ibura ry'igitoro n'amafaranga mvamakungu biratuma hanini ibikorwa vy'ubutunzi mu gihugu bihungabana cane. Gabriel Rufyiri atwara urwego rw'inararibonye muri iryo shirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga avuga ko bariko baritunganya ngo bafashe uko bashoboye bifashishije bamwe mu bahinga b'abarundi mu ntumbero yo gukorera hamwe kugira ngo batorere inyishu ico kibazo bafadikanije n'inzego z'igihugu. Ibindi kandi abarundi baba mu mahanga banegura ngo nibazo vyo kwiyunguruza bituma ibikorwa bitari bike bihagarara, ndetse n'imirimo y'ubuzi bwa leta hamwe yikwega, ibikorwa vyo ku kibuga c'indege bidakorwa neza n'ibindi. Ndayiragije Samuel arongoye ishiramwe ry'abarundi baba mu mahanga yamenyeshe ko mu minsi iri imbere bagiye kwerekana imigambi y'iterambere iryo shiramwe rigiye kurangura mu gihugu. Akavuga kandi ko iryo shiramwe rigiye kurondera abashingwamanza baburanira abarundi baba canke bakorera mu mahanga kugira ngo boroherwe mu manza baba barimwo mu Burundi. Nayo ku kibazo c'abarundi bicwa canke bagirirwa nabi mu mahanga, Rufyiri Gabriel atwara urwego rw'inararibonye muri iryo shirahamwe we akabashikiriza ko bagiye kubikurikiranira hafi bafadikanije na bimwe mu biro vy'ubuserukizi bw'igihugu mu mahanga kugira ntihagire usubira kurenganwa canke yicwe ubutungane buhari. Kanene Jean Claude umuyobozi ajejwe ubuhinga mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo imigenderanire akavuga ko urwego rugiye gufata iya mbere kugira ngo ivyo bitagenda neza bizoshobore gushikirizwa abo bijejwe mu ntumbero yuko vyo kosorwa mu maguru masha. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda kugira ngo tucikanwe n'adushikiriza, usangize kandi ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezweho nga mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbizi z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Yoba yaba ariko aravugwa mu gateka kazina muntu, imigenderanire n'andi makungu, mu gisata ca politike n'ibindi vyinshi bitandukanye.
abo uri hose rero wowe uherereye nga mu gihugu cy'u Burundi munazigize ubuseruko umanuko uburaruko uburengero abari mu bisagara bitandukanye abari ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu yakure mwese Imana iba hezagire.